Urumuri rw'amahoro inshuro ya 19 umwaka wa 2025 ruzotanguzwa icese na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye kwigenekerezo rya 29 Nyakanga uyu mwaka nyene wa 2025 ku kibuga cy'umupira w'amaguru ca Buhumuza kandi kizosozegwe ku itariki ya 25 Gitugutu uyu mwaka nyene ku kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe Agasaka Kayina Runyonga Ingozi mu ntara ya Butanyerera. Ikivugo cy'uyu mwaka kigira kiti indongozi rumuri rw'abene gihugu mu nzira turoresha ku gihugu giteye imbere. Intwara rumuri zizogendera amakomine yose agize igihugu cyacu nk'uko ari 42 zibangikanyije ibikoresho nk'isima mu ntumbero yo gutera intege ibikorwa by'iterambere biri mu ntara zose uko ari 5: Bujumbura, Gitega, Burunga, Buhumuza na Butanyerera. Hari ibikorwa bitandukanye byatunganyijwe dufashanyije n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, ubushikiranganje bujejwe inkino n'urwaruka, ubushikiranganje bujejwe iby'ingenzi mbere n'ishirahamwe ry'abanonotsi ariryo Seno mu mfunyapfunyo. Tubibutse yuko urumuri rw'amahoro rwatanguye hano mu Burundi mu mwaka w'2006 inyuma y'umwaka umwe gusa umuhisi Perezida Petero Nkurunziza agiye ku butegetsi. Aho hose urumuri rw'amahoro ruciye rugenda rushigikira ibikorwa by'iterambere rwongera rusasagaza amahoro, umwumvikano no guhimiriza umuvuduko mu mbonakazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 uteye imbere muri mwaka wa 2060. Turatumiye abarundi bose na cane cane indongozi mu nzego zose kwitabira ico gikorwa ciza. Murakoze cyane. Irebe FM
au flambeau de la paix. 19e édition 2025, Moussa, et se clôturera le 25 octobre aussi en province Butanyerera. Le thème de la Mozi, umurimo w'abenegihugu mu nzira turoresha, l'étoile du peuple sur le chemin commun du pays, muni de matériaux de construction, en l'occurrence de développement, dans toutes les 5 provinces du pays, ce que Karagara. Certaines activités sont prévues en collaboration avec